iki giti gisigura Gael canke umukubita hama uyu muntu nawe numufana ariwe jewe canke uyundi umudevu hama ndakwaza ikibazo mu buzima bwawe nije muntu wa mbere tutazinanye wowe uhaye kado hama nimba hari kugira umuntu umuhe kado ufatira kuki biba vyagenze gute? ndakunda kubona wambaye ishapure kenshi none urayisoma? ndayisoma n'atari iminsi yose. Bombwira icibukiro ca kabiri c'ubunezereza. Waba warifuje kwiga guteka no guhingura ibifungurwa mu buryo butandukanye? Waba warifuje kungura ubumenyi ufise mu kijika ubwoko bwose bw'ibifungurwa? Nyaragasa kuri channel ya YouTube yitwa Link Lackness Kitchen CMA aho usanga ibiganiro vyaho vyose. Ehehehe, biroroshe. Cha kuri link iri muri description, twibuka kugira like, comment na share na subscribe, tutibagira guklika ku gakengeri kugira ngo twambe turonka ibiganiro bishasha ku mwanya. Hello boys and girls, nisira kumeze neza ko kuri handa ubura ko ari juste gale I do remember from where I say Black Man Digitally Black. Ndabwira ko twavuye muri segura tubaye bishasha, twavuye muri segura tubaye ibintu bifise impwemu. Mwari mumenyereye dukorana gusa cyane n'abantu bafise abaririmbye bari muri entertainment no musi twabasaniye bishasha. Abo bimwe mu byanangaje, bimwe mu bantu byatumye nongira impwemu ngira ni mwari bwabone bishaka kanyamuneza abantu b'Imana. Ndabivuge byose cyane ndabisigaje. Bivuge. Abo numwe mu basanzwe badukurikirana uno munsi yagize initiative novuga ko kuri jewe ni iteka ridasanzwe kubona umufana encore plus umufana kazi ashobora guheba ivyarimwo akavuga ati no munsi je kuraba juste gare encore plus ajazanye n'akantu kadasanzwe ijyataburo ngira ngo ni kimwe mu bintu ngira nzomanika sinzi aho ntegura kuyimanika ariko nahantu nifuza ko benshi bazobibona cyane numwe mu bantu no munsi batumye ngira gatondo keza tugeze ku isaha zitari 40 ibujumbura uno munsi nyene mwese nzaho bigeze reka ndakuramutse amahoro cyane ndakuramukije cyane nizera ko meze fresh bameze neza namwe nize ko meze neza kandi nayibona ko meze neza bro meze fresh ariko ikibazo kimwe ukizana ino tablo ni wari ufise amafiero yakuyeho ubunyende reka kugona gusabira amasheri biza nyindi poemu biza nyindi poemu kabisa nawe urabibona ku nguvu zidasanzwe kweli. Icyambere nabwira kwanza merci kubona wanzaniye kado kwanza ya tableau muri kano gatondo sinzi ngene vyagenze gwiruza ariko ikintu cyambere niki kintu cyatumye unzanira ino tableau nk'agashimwe nk'akantu unzaniye nyene kugira kamimba. Nanje ndagushimiye kuntu nawe uryohewe kandi ubishimye ushimye aka kantu kubwiwanje nabona umengana ntuza kubiryoherererwa mugabo sanze nanje cyengerwa gusumbya uko uryohewe hama icyatumye shika ngaha ndakunda ibiganiro byawe ndakunda kugukurikirana bifise impfu zidasanzwe sinzi ngeno nabivuga urumva n'amajambo yo gukoresha nayabuze bije ku nguvu zidasanzwe ino tableau wayizanye ndakunze kubona abandi babahaye udukado babacapa canke bagashaka amarogo yanyu ariko je natangaye sinzi ko woshira ngaho imbere bakayibona sinzi twabonye igiti n'imigozi ibiri iri ku mukobwa manuka ijya tableau yiza ifise siguri yayo sinzi ko monyemerera nkahaguruka kugira ndabasigurire icatumye nzana ino tableau ngerageze gusigura ibiriko sinzi ko mwankundira nkahaguru cekaje ndakwiyera mikro ndakugire mu journaliste reka nagwe bibero mu journaliste tora sigura mala yanje nige mu bandi cameraman kora umuti iki giti ubona ngaha turabona igiti yego ukwezi umugozi uva ku giti n'umuntu yicaye ubona ko atari umuhungu ari umukobwa harimwo amazi iki giti gisigura Gael canke umukubita
hama uyu muntu nawe ni umufana ariwe jewe cyangwa uyundi w'umudemu hama aha yari yicaye ngaha ariko aradoda kuri ca giti aryohewe n'ibiganiro bya Juste Gael aribyo bica ku mukubito hama aya mazi nayo n'abafana bandi batuma Gael agira ingufu kugira agakora cyane nibaza akaruko ikindi utataha uyashobora kumbaza hama ko n'ukwezi ukwezi nagushizeho kugira kuri ikimenyetso kikumurikira ukwezi urazi ko kwa kamwijoro ni ukuvuga ku bisanzwe nta muntu adaca mu bibazo ariko ukwezi ikimenyetso kimurikira umuntu nkeswe wewe dore bakumva bagufasha ngo bagira bagupfuga ariko dushima Imana yarakinze yego hama ni ibi siguro ni iyi basi nzoyimanika hehe cyangwa bafana yimanika mu cyumba okay hama ko ari nzumbaza ibibazo nyemera nanje nkakubaza ibindi bibazo waje kuba umujournaliste nga yareka ndanje ngenda kubajije ko nawe wambajije kandi nasiguye nandi ndafite ibyo nza kukubaza zurega ariyo micro nani ngora rero kutamenya na micro umva ntayiyegereza yareka nawe uzarisha nakuzarisha nakibazo je baza nije ko ata private life office nani wabonye ko ngana mu kwinjira natanga ndakunda kubona wambaye ishapure kenshi none urayisoma ndayisoma n'atari iminsi yose bambwira ikibukiro cya kabiri cy'umunezereza ikibukiro cya kabiri cy'umunezereza wowe ni umukatolika cyangwa uri umukatolika usenga he sindi umukatolika uri umukatolika cyangwa umukatolika sindi umukatolika sawa nturi umukatolika ntiyumva ko niyo nobikubwira utofu bimenye ntihumeye ko nakubeje cyangwa nakubeje ubu nyene sindi umukatolika muganda yigeze kuba umukatolika urabizi ndabizi bon je ikintu ndababwiza ukuri bantu b'Imana jewe nimba hari ibintu byananiye gushira ku mutwe nivyibukiro je namana agapapuro cyangwa telefone niyo mba ndiko ndasenga mba ndiko nasoma vraiment sinokwibeshera ewana narigeze kwanza ivy'ubuni nahazwa ariko vyose nta rozari nomara ntasoma sinobesha vraiment wanza ewana mafisa agapapuro ngaha wanza gukubita amantu de uko bigenda gose agapapuro mba nagafise ariko ntibimbuza kuba mu kuvugana gusenga neza ntibimbuza kubandanya niyegereza umukaba ntibimbuza gutuma umuvyeyi Bikira Maria ankandire ku mwana wewe Yesu yago kubavyemera ku batavyemera ntacyo sinababwiye ngo commentaire ibi nibi oya ndavuze ku bavyemera ku batavyemera ntacyo bitwaye abantu b'Imana ntimunyumve nabi alisabimbabazi yego ndakwaza ikibazo mu buzima bwawe nije muntu wa mbere tutazinanye wowe uhaye kado hama nimba hari kugira umuntu umuhe kado ufatira kuki biba vyagenze gute Juste Gael we urakoze oya siwe muntu wa mbere maze guhikada muga mu bantu tutatuzinanye muniwe wa mbere mpaye kado abandi nawe uwo maze guhikada wundi tutatuzinanye uwo nawe ni wa kabiri rero jewe tuvugize kabiri umuntu maze guhikada yego hamfatira kugira ngo umuntu umuhe kado bon uretse wewe mpaye kado bivanye n'ibikorwa ukora ibi nyene byo kuri TV online undi maze guhikado ni mama wanje unanikareshe kuroho Amerika nenda kubaza ikibazo kweri ukunda gutwenga bon gutwenga
gutwenga n'umuti iyo utwenze uba wuguriye iminsi irenga amajana kandi iyo utwenga uba uri kongera iminsi yo kubaho rero nanjye simbona ikintu umuntu yonkorera cyangwa ibintu nocamo kugira bimbuza akamwemwe ivyo bintu vyo ntwara akamwemwe nibaze ko vyoba bitumye je ntakirije uje guhera kera na kera ndakubwiza ukuri rya zina ryawe nagibagi witwa gute Beji urumva Beji guhera nkiri umwana namye iminsi yose nza ntwenga ndyoherwa sasa ndashima Imana rero kubona kamwe mukanje kataragenda kandi kenshi ntushobora gutwenga kabiri gatatu wigirisha utwenga kora ubu umeze neza ubu ufise umutima umeze neza rero umutima wanje ndashima Imana ko yampaye amahoro yawo kandi amahoro anyuzuye sinzi gutatawu natawu hama nenda kubaza ikindi kibazo nk'ubu Imana ntavyo ndakwifurije yovuga ati je mu minota 15 Bedia ngomba ndaguhamagare nikiye kintu cyambere wokora ubunyere bwango kiri trezirja kugira ngo ugende ugihejeje ngaho ubunyene kuri nose sinatahuye neza subira Imana irakubwira ati je mu minota 15 Bedia ndaguhamagaye kabisa nikiye kintu rero wokora uvuga ati muri minota 15 nico kiri trezirje uvuga ati ngende ndagikoze kuri inosi hama nigira amahoro kumukamagoma Imana impaye iminota 15 icyo nokora yanyuma ndabanza gusaba imbabazi Imana ngo sinera hajya uracumura birashika rega no nkaraba nabi nkiyumvira nabi noca mbanza nkasaba imbabazi Imana muri iyo minota 15 nico gusa nta kindi kiba gikenewe rego Imana igomba iguhamagare kuko utazi ugiye kandi nawe niwe uba wiyitse ubanza gusaba imbabazi kwanjye nkasaba imbabazi Imana kugira ngo Imana ice yitorera nyenye nigura wavuze yuko imbere yo gufa Imana iguha iminota 15 wohisaba imbabazi nike gihe cy'umuro ntavyo tukwifurije mu gihe ubona yuko Imana iguhamagaye utireze cyangwa nawe utasavye imbabazi urakoce gutwara mu muriro nimba atabangaririmo gael aya byo nibanga ryanje ariko kirahari birahari ariko nibanga ryanje ni byinshi kirahari ariko nibanga ryanje kandi bavuze ngo birahari umushizemo ikindi gicumuro cyo kubesha kandi na mama we na byama byera ngo akurabona ati genda rero cyo wihana ubunyene kwa pastor ubunyene shikira kwa pastor rahira nukuri utiyesagira neza yesagira neza bavuga hamwe na Kristo dutuma bibi haleluya amina bwira mugenzi ati vyamaze gukomera birakomeye cyane ndafite ikibazo kindi nshaka kukubaza Jite Gael nta mukobwa turabona basohokana yoba hari canke ntawe uhari bobahe jewe aho ntemberera hose tuba turi kumwe abo ifi utarabona byose ntibibaze ngo ntibiba kandi nabo nabibabwiye no wobura umwana gute ufata mikro gusa mu minsi yeze ndanagize ingorane biraba ingorane patati patata birasubira kandi birasubira ariko bon biko birasubira mu buryo bukebuke obo byarakwansaraye birasubira ariko pour moment ça va biko biragenda bukebuke umuco rawuronse merci ça none ko ari kumbaza ico kibazo ogomba ndondere yaba ntafise cyangwa wagomba unyiye aya sino kwihapara oya gusa ni kibazo nenda kubajije nkuko uyundi wese akaduka ashobora kucibata cyangwa wagomba ndondere wagomba mpe sister wawe sinorinda ndamuguha sister wanje agukunda imwe kwivuganira Bedia ibibazo nibaza ko wambaza vyaheze nawe ibibazo byaheze nawe nibaza ko atabibazo ushaka kubaza abo je no muzi umbaze ndacha kwishuri oya je nakwijije gusa ikintu gihari nagomba nagushimire ku mutima mwiza wagize abo kubwanje ni ikintu kinini ugize cerekana ingene washoboye kwitanga cerekana ingene ibikorwa byacu bibahimbara sana
ikindi naco nagomba kuvugana marabwira ati un grand merci kubona mu ba youtuber bose bahari ngaha mu gihugu bashobora kwiyumvira jewe ntavyo nahora nibaza ariko binyongeye izindi nguvu binyongeye kubona ko ivyo dukora tutatamba twirorera umukama kuduhezagirire kubona washoboye kwiyumvira gira uki nk'ikibona itablo bwa mbere nibajije yuko ari gufyina utayizaniye jewe ariko igihe wansigurira bwa mbere wanabisiguye neza gusumba ubu ngira watinye kamera naciye mbona insiguro idasanzwe kuko wanashaka je ndafise n'abantu bamara bambwira juste wompa agafoto kanzo gucape ibiki n'ibiki kado ya mbere bakabona ati reka tumucapa ariko urabona we nawe utancafye wampaye ikintu gifise insiguro n'undi muntu azoza ngaha nzomusigurira neza kandi mvuga nti ni n'ikintu nibaza ko gikomeye cyane ndagushimire sana merci infiniment namwe murakoze cyane yego hama uyu mupentre nawe nyine ifoko tumurondera ace kumukubita abantu bamumenye kuko mbona umenga abicapa neza yego zo muze ndamubereke niba ibintu byagutwaye nk'amafaranga ngahe oya aho noba ndiko iryo ni ibanga ryanje sinzi ko umufatira gato ndaguha ka déplacement nta kuntu wohebi ugakora ibintu vyiza nk'ibi hama wafashe déplacement yo gushika ahantu hose ugatahuka sivyo none ego sindiko ndagarutse oya ariko bon ko iwacu mu migenzo ne tumeze umuntu agutembereye ntatahuko yaje yego mu migenzo y'iko niko biri mugabo niyo umuntu yagutembereye ataca afise arasubira nyene akagenda ega natu we waje habwo tugemuriye igitablo nk'iyi fatira gato ndaguhe déplacement iwawe hama je kintu novuga nuko bino bintu kubwanje mbona ko murakoze cyane ndabashimiye cyane yego umwami Yesu abayezagi kandi mubandanye mutera imbere murakoze ndagushimire sana ndamukiza abantu bose wonyifana ayo nawe uzonyifana amezi abiri kuri coca orange citron rumva sinzigero bivuga asante sana merci mingi ego naje naryohewe sana reka nabashimire mwewe mwese mwahivyo muri murabana natwe gutamberera biramugaza mese biranagwaza pendo kamera ari MC Diego kuri mikoro juste gale Cage River from RSI wari ko aratuma ano majwi adushikira mwita Cage Photography aka Rastaman tumbwira nawe nyene big up sana hama abantu bose mudukurikirana mukaba bamezagirire abandindira ibiza vyose byo kumuvuka no kumubiri ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista ula ushilo mushilo none